Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi uri kurumviriza kino cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigutunganiriza. Mu cigwa giheruka twari twavuganye ku vyerekeye ivuka rya Isaka, tuvugana n'ingene Aburahamu yari yasabwe gutanga Isaka kw'ikimazi. Twongeye kubona ivy'urupfu rwa Sara. Uyu munsi rero tugomba kuvugana ingene Isaka yaronse umugeni nk'uko tubisoma mu gihimba ca 24. Muri iki gihimba tubona ibintu bitatu bikuru mu bugingo bwa Isaka. Muri ibi bitatu tumaze kubona bibiri. Ica mbere ni ukuvuka kwiwe, ica kabiri ni igihe Aburahamu yamutanga kw'ikimazi co koswa. Ica gatatu ni uburyo yaronse umugeni. Biravugwa ko mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese afise iminsi mikuru itatu: ukuvuka, ukurongora canke ukurongorwa, hamwe n'urupfu rwiwe. Muri ivyo bitatu umuntu nta na kimwe yitorera uretse ko umuntu ari we yitorera uwo bazokubakana. Eka mbere mu bice bimwe vyo kw'isi usanga ko ata muntu yitorera n'uwo bubakana, akamutorerwa n'abavyeyi biwe canke umuryango. Reka turabe ingene Isaka yaronse umugeni. Aburahamu yatumye umubwiriza wiwe mu gihugu c'Iharani muri Mesopotamiya gusabira Isaka umugeni. Tuzobona ingene uyo mubwiriza ari we mukuru w'abakozi ba Aburahamu yashoboye kuvugana na Rebeka ngo abe umugeni wa Isaka. Ni inkuru iryoshe kandi yerekana ingene Imana inezererwa umubano w'ababiranye. Iragomba ko nawe wonezerererwa uwo muzobana canke uwo mwubakanye, ukazonezerererwa umugore muzobana canke umugabo wawe, kandi nawe mwigeme ukazonezerererwa umugabo muzobana uri umugore wiwe. Mbere kuri mwebwe mwubakanye, na mwebwe mukanezerererwa abo mwubakanye, kuko ari ingabire y'Imana. Imana niyo yashimye ko haba umuryango, kugira ngo mu muryango habeho kubaho neza. Umubano ukwiye gutangura mu buryo bwemewe n'amategeko. Harakwiye kandi umuntu arongora uwo muryango. Imana iremera ko umugabo arongora canke aganza umuryango. Igihe rero ibi bintu bibiri bidafashwe neza, umuryango canke urugo ntirushobora kuba nk'uko Imana ishaka. Imana nayo irabizi. Nico gituma yemeye ko habaho ukwabirana kugira ngo urugo rugire inkomezi. Kandi ngo iyo hari ukumvikana mu muryango, urugo canke umuryango uratinyika, abagize uwo muryango bakumva bakingiwe kandi baguwe neza. Abarundi bo bavuga ngo ahari inama haba Imana. Igice rero ca 24 c'itanguriro ni kimwe mu bindi bice bitubwira cane ivy'ijambo ry'Imana, cane cane kitubwira inkuru y'urukundo. Hano rero tubona inkuru ya Isaka bamusabira umugeni. Hari ibintu bibiri ngomba kumenya muri kino gice. Ica mbere ni ingene Uhoraho yarongoye abo bose bari bafise uruhara rwo gusabira umugeni Isaka. No muri iyi minsi hari abantu babanza gusaba Imana kugira ngo ibarongore mu guhitamwo uwo bazokubakana. Ivyo nivyo bibereye gusaba Imana kukurongora mu gikorwa cose ugomba gukora. Bamwe rero biyumvira ko ukuntu bagiye gusabira umugeni Isaka vyari vya kera cane, abantu batarasirimuka, mbere ngo no guharanira ivy'agateka n'uburenganzira bwa kiremwa muntu ntivyari bwabeho canke ngo vyiyumvirwe nk'uwu munsi. Ibi vyanditswe vyerekana ko umuntu akwiye kubanza gusaba Imana kumurongora mu vyo akora vyose. Asangwa Imana yarashoboye kurongora ubuzima bw'ababasavyi ba Aburahamu, irashobora no kurongora ubuzima bwawe n'ubwanje. Ikindi kigira kabiri twokwitondera muri kino gihimba ni ingene Rebeka yahisemo kujana n'umusavyi wa Aburahamu
hanyuma akaba umugore wa Isaka. Ibi nivyo tugiye kwihweza muri kino gihimba. Reka turabe ivyerekeye umusavyi wa Aburahamu aja gusabira umugeni Isaka. Ku murongo wa mbere mu gice ca 24 haravuga ngo Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uhoraho yari yarahaye Aburahamu umugisha muri vyose. Biraboneka ko Aburahamu yari ageze mu zabukuru ashaje, kandi Uhoraho yari yaramuhaye umugisha muri vyose. Aburahamu rero yifuza ko umuhungu wiwe Isaka nawe yokuba kugwiwe, nk'uko abavyeyi benshi bifuza yuko abana babo boshika muri ivyo bigero bakubaka ugwabo. Muri ico gihe Aburahamu yaba i Kanani, ariko ntiyagombye ko amusabira umugeni mu bakobwa b'i Kanani, kuko basenga ibigirwamana kandi barabapagani. Nico catumye atuma umubwiriza wiwe gusabira Isaka umugeni mu bwoko bwiwiwe i Harani aho yavuye. Ku murongo wa kabiri wo muri ico gice ca 24 mu gitabo c'Itanguriro haravuga ngo Aburahamu abarira umukuru w'abakozi bo mu rugo rwiwe ahamaze igihe kinini. Yatunganya ivyo yari afise vyose, atehe nushira ukuboko kwawe munsi y'ikibero canje. Uko niko abantu bo muri ico gihugu no muri ico gihe barahira. Ntibamanika ukuboko kw'iburyo hejuru ukundi ngo bagufatishe Bibiliya, nk'uko uyu munsi benshi babigira igihe bagomba kuvuga ukuri. Eka noneho niyo Bibiliya ntiyari bwaboneke muri ico gihe. Jewe rero sinemera yuko ugufatisha ukuboko Bibiliya mu gihe umuntu agomba kurahira ari byo vyerekana ko avuze ukuri canje ko azokwitondera iyo ndahiro abarahiye. Ugomba kubesha yobesha naho yoba afatishije ukuboko Bibiliya, kuko ukuri kuba mu mutima. Rero muri ico gihe ca Aburahamu umuntu agomba kurahira yashira ukuboko munsi y'ikibero c'uwo agomba kurahirira canke gusezeranira. Izina ry'uwo musavyi wa Aburahamu yitwa Eliyezeri. Yari umukuru w'abakozi bose bo mu rugo rwa Aburahamu, kandi ikintu cari gihagaritse umutima Aburahamu yaratinya ko Eliyezeri azohava atorana ivyo mu rugo rwiwe, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 15 umurongo wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo Aburahamu aramubaza, aha yari kabaza Uhoraho, ati Mwami Uhoraho, uzompa iki ko ngiye gupfa atakana asize, kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko? Arongera aravuga ati, erega nta ruvyaro wampaye, kandi umukozi yavukiye iwanje niwe azotorana ivyanje. Aburahamu arabandanya ku murongo wa 3 wo mu gitabo c'Itanguriro igice ca 24 abwira umukozi wiwe ati, ndakurahiye Uhoraho, niwe Mana nyenijuru, niwe Mana nyenisi, yuko utazosabira umwana wanje umugeni wo mu banyakananikazi abo mbamwo, mugenzi wanje wo muri Yesu Kristo. Ufise umwigeme canke umuhungu ageze kuba kugwiwe, utegerezwa gusenga kugira ngo ntarongogwe canke ngo arongore umunyakananikazi, nukuvuga uwutubaha Imana. Niwavyirengagiza naho uramenya ko Satani akwinjiranye, kandi uzogira ingorane mu bugingo bwawe. Igihe uzobubona umukobwa wawe canke umuhungu wawe ariko arandura ingeso z'abatubaha Imana, kubera uwo bubakanye utafashe umwanya wo kumusengera ngo arongorwe n'Imana mu guhitamwo. Aburahamu asaba ashimitse ko Isaka adakwiye kuronderega umugeni mu banyakananikazi. Abandanya abwira umusuku wiwe canke umukozi wiwe ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6, atariko uzoja mu gihugu cacu muri bene wacu kuba ariho usabira umwana wanje Isaka umugeni. Uwo mubwiriza aramwishura ati, kumbure uwo mwigeme ntazokwemera ko tuzanana muri iki gihugu. None bibaye bityo, noba nkwiye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemwo? Aburahamu aramwishura ati, uzuzira kaziri ntuzosubize y'umwana wanje. Ni nk'uko uwo mubwiriza canke uwo musavyi yabwiye Aburahamu ati, none ndose uwo mugeni wa Isaka akanka ko tuzanana, nogaruka nkabwira Isaka akagenda kumwizanira canke akaja kubana n'uwo mugeni muri ico gihugu? Aburahamu yishuye ati, ntibishoboka ko umwana wanje Isaka asubira hariya.
aha niho Imana yashatse ko tuba muri kino gihugu nyene, ni naho umwana wanje azobana n'uwo bubakanye. Ati rero uzuzira akaziri ntudusubizeyo umwana wanje. Ku murongo w'indwi haravuga ngo Uhoraho Imana nyenijuru, umwe yankura mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemwo, akandahira ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu, uyo niwe ubwiwe azotuma umumarayika wiwe akuja imbere, nawe azaba ariho usabira umwana wanje umugeni. Aburahamu yari afise ukwizera, yerekanye kandi ko ari umuntu mwiza. Yabwiye umukozi wiwe ati Imana nizokurongora, nizokwereka aho uzosabira umugeni umwana wanje Isaka. Ukwizera kwa Aburahamu kurakomeye cyane, kuko guhagaze ku ijambo ry'Imana. Aburahamu yama yisunga ivy'Imana yamubariye. Na twebwe ntidukwiye kuba ibipfu ku vy'ukwizera, dukwiye gushingira ku ijambo ry'Imana kugira ngo dutahure neza ingene dukwiye kugenda, nk'uko wamuririmbye yaririmbye ngo ukwizera kwacu kurahamye pe, gushinzwe ku ijambo ry'Imana yacu. Imana rero yari yarasezeraniye Aburahamu ko mu ruvyaro rwa Isaka ariho isi izohezagirirwa. Ni naco gituma Imana yari yategekanije umugeni wa Isaka. Aburahamu yabandanije kubwira uyo musavyi wiwe ati ku murongo w'umunani, kandi uwo mukobwa niyaramuka yanse kuzanana nawe, ntuzobugifatwa n'iyo ndahiro nkurahije, mugabo ntuzusubizeyo umwana wanje. Aburahamu yabwiye uwo mubwiriza wiwe ati naho uyo mukobwa yokwanka ko muzanana, ntuzusubizeyo umuhungu wanje, kandi ntuzobugifatwa n'iyo ndahiro. Mbega ibi bisobanura iki? Niyumvira ko Aburahamu yari azi ko Imana ifise ubundi buryo bwo gutora umugeni wa Isaka, ariko ndazi neza ko Imana itari gutorera umugeni Isaka mu batazi Imana. Mugenzi, uko niko kwizera, kandi ukwizera ntigutetereza. Ukwizera guhagaze ku ijambo ry'Imana, ukwizera kwisunga ijambo ry'Imana. Ntivyumvikana ko ushobora kwemeza Imana gukora ikintu itegerezwa kugira kubera ivyizigiro. Imana igomba ko tuyitura imitwaro yacu, maze ikabona ibikwiye kwishurwa. Niyo ihitamwo ikibereye mu gihe kibereye no mu buryo bubereye. Aburahamu rero yari afise icahagazeko. Nta kintu yasavye Imana gukora. Yavuze ati bidakunze ko muzanana n'uwo mukobwa, Imana ifise ubundi buryo bwo kubikora. Nuko ku murongo w'icenda arasubira akavuga ngo nuko uwo mukozi ashira ukuboko munsi y'ikibero ca shebuja Aburahamu, aramurahira nk'uko ivyo biri. Turaba ingene rero uyo mukozi yagiye gusabira umugeni Isaka. Ku murongo w'icumi dusoma ngo uwo mukozi yakira ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, aragenda ajana ibintu vyiza vyiza vy'ubwoko bwose shebuja amurungikanye. Nuko ahera kaja muri Aramu na Harayimu, ashika ku gisagara Nahori yabamwo. Twiyumviriye ku ngabire abanyabwenge bazaniye Yesu ca gihe yavuka. Bamwe bavuga ko b'abanyabwenge batatu bagenda i Yerusalemu kuraba aho Yesu yavukiye batari batatu gusa. Iyo baba batatu bonyene, ntibari gutuma igisagara cose kimera amagabo kugeza naho umwami agira ubwoba. Bari abanyabwenge 300 n'ingamiya zabo 300. Handitswe ko abo banyabwenge bazanye ubwoko butatu bw'ingabire, ariko ntibisobanurwa ko bari abanyabwenge batatu. Umubwiriza wa Aburahamu igihe yagenda i Mesopotamiya gukwera umugeni Isaka, yatwaye ingamiya 10 n'abazishorera n'ingabire nyinshi. Ku murongo wa 11 haravuga ngo abarira izo ngamiya zipfukama inyuma y'igisagara kw'iriba, hari ku mugoroba mu gihe c'amavoma. Muri ico gihe abapfasoni nibo bakora igikorwa co kuvoma, bakongera bakaraba canke bakagaburira ibitungwa, cane cane ingamiya. Abakenyezi nibo bakora ibikorwa vyinshi gusumba uko babikora uyu munsi.
eka n'uyu munsi turabizi yuko abakenyezi bakora ibikorwa byinshi, ari naho mu Burundi bagize igihe bakavuga ngo abakenyezi ni ba maboko igihumbi. Abagabo babo bari kurondera urudandazwa, aho ni mu gihe cya Aburahamu n'uwo mukozi wiwe yararungitse i Mesopotamiya, canke bagakora ibindi bikorwa. Rero wari umugenzo ko abakenyezi aribo bavoma amazi mw'iriba. Uyo mubwiriza wa Aburahamu amaze gufukamika ingamiya kw'iriba, vyamuteye ikibazo kubera atashobora kuvomera izo ngamiya kandi ata mugabo yavoma muri ico gihugu. Eka n'uyu munsi mu gihugu cacu c'u Burundi hariho abagabo bamwe bamwe batemera kuja kuvoma naho boba babona amazi akenye mu mihana iwabo, na cane cane abaja kuvoma kure mu mariba. Uyu mubwiriza arasenga atewe Uhoraho, Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze mpa kugira amahirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Ehe mpagaze kw'iriba kandi abakobwa babo mu gisagara bahava basokoroka baje kuvoma. Ehe data, nibibe birya. Umwigeme ndi bubwire nti ndakwinginze ururutse umubindi wawe nyweko, akanyishura ati nywako, n'ingamiya zawe ndaziha zinywe. Uyo aba ari we watoranirije Isaka umusavyi wawe. Ivyo nivyo bimenyesha yuko ugiriye neza databuja. Nk'uko twamaze kubisoma, umubwiriza wa Aburahamu yasavye Imana ati abakobwa bo muri iki gisagara bahava basohoka. Sinzi muri abo uwo ncagurira Isaka. Ati mwami, uwo ncagura aba ari we nawe ushima. Mu yandi majambo yasavye Imana kumurongora kugira ngo atore uwubereye. Mbega wibaza ko yatoye nde? Yategerezwa guhitamwo umwigeme mwiza, kandi dusoma ko yacaguye uwitwa Rebeka. Hinge turabe ingene uyo mukozi yahwanye na Rebeka. Hinge turabe ingene uwo mukozi wa Aburahamu yahwanye na Rebeka. Umirongo wa 15 n'uwa 16 haravuga ngo, nuko akiriko aravuga, Rebeka arasokoroka afise umubindi ku rutugu. Yari mwene Betuweli, uwo Miluka yavyaranye na Nahori umugabo wiwe, murumuna wa Aburahamu. Kandi uwo mwigeme yari mwiza cane w'umunyakaranga. Yari inkumi itigeze kumenyana n'icitwa umugabo. Aramanuka aja kw'iriba, yuzuza umubindi wiwe, araduga. Nk'uko twabibonye, Rebeka yari mwiza w'umunyakaranga. Nta kibi kirimwo kuvuga ko urya muntu ari mwiza. Uwu munsi turavuga ko hari abagabo beza n'inkumi nziza zikorera Imana. Eka hari n'abagore beza n'abasore beza bakorera Imana. Uyo mwigeme yari mwiza kandi yari abereye kurabwa. Yari umwigeme adasanzwe kuko ntiyari bwamenye icitwa umugabo. Ni ukuvuga ko yari yarazigamye ubwigeme bwiwe, ntiyisuka mu busambanyi. Yari yarazigamye ubusugi nk'uko mu Kirundi tubivuga. Ku murongo wa 17 kugeza ku wa 19 haravuga ngo, uyo mukozi arirukanga aramusanganira, aramubwira ati ntabaza se utuzi two kunywa kuri uwo mubindi wawe. Aramwishura ati nywa ko mutungwa. Anyarutsa kururukiriza umubindi wiwe ku kiganza, aramuha aranywa. Ahejeje kumuha aramubwira ati hinge mvomere n'ingamiya zawe zihodoke. Ikintu gikuru twomenya nuko Rebeka yari umwigeme yubaha, w'indero, kandi mbere w'indero nziza. Ku murongo wa 20 dusoma ngo, aranyaruka asuka umubindi wiwe mu bwato, ariruka asubira kw'iriba kuvoma, avomera za ngamiya ziwe zose. Wibuke ko hari ingamiya 10. Nta wuzi imisi zari zimaze mu rugendo. Mugabo birumvikana ko amazi zari zaratekeye yari yaheze. Gusubira kuzivomera kwari nka kurya umuntu ashira amazi mu nkono nini canke mu ngunguru. Umurongo wa 21 haravuga ngo, uwo mugabo amushinga ijisho anumye kugira ngo amenye yuko Uhoraho yahaye urugendo rwiwe umugisha canke atawo. Uwo mubwiriza yahagaze ngaho yibaza ko Imana ari iriko irarongora ibiriko birakoreka byose. Ku murongo wa 22 kugeza ku wa 24 dusoma ngo,
nuko izo ngamiya zimaze guhodoka, uwo mugabo yabira impeta y'izahabu, uburemere bwayo bwangana n'igice ca shekeri, n'ivyo kumwambika ku maboko bibiri vy'inzahabu, uburemere bwavyo bwari shekeri 10. Aramubaza ati uri mwene nde? Ndakwinginze nyibarire. Ati mbega iwanyu hari indaro tworonka? Aramwishura ati ndi mwene Betuweli, uwo Miruka yavyaranye na Nahori. Uwo Nahori nawe yari murumuna wa Aburahamu. Ku murongo wa 25 n'uwa 26 naho turasoma ngo yungamwo aramubarira ati turi n'ivyarire n'ivyo kurya bihagije, dufise naho kurara. Uwo mugabo yunamika amaso ahimbaza Uhoraho. Murumva yuko ari igitangaza kidasanzwe, igitangaza gikomeye, kuko uwo mukozi wa Aburahamu yarabonye ukuboko kw'Imana muri ibi vyariko biraba. Ni vyiza kurongorwa no kugendeshwa n'Imana mu vy'ukora. Murongo wa 27 haravuga ngo uwo mukozi yaciye avuga ati Uhoraho ashemagizwe, Imana ya databuja Aburahamu itaretse kugirira imbabazi databuja no kumubera umwizigirwa, nanje nyene yambereye umwizigirwa. Uhoraho yandongoye mu nzira ija kwa bene wabo wa databuja. Hano hariho ijambo rikomeye umubwiriza yavuze ngo nanje nyene Uhoraho yandongoye. Uhoraho ararongora abo bose bari mu nzira, nukuvuga abo bari mu nzira yiwe, abagomba kurongorwa nawe, abazokora ivyigomba. Imana irongora uwo wese abishatse, uwo wese yemeye kwikurikira, uwo wese yemeye kwitanga. Murongo wa 28 na 29. Maze uwo mwigeme arirukanga abarira abo mu nzu kwa nyina ayo majambo. Kandi Rebeka yari afise musaza we yitwa Labani. Labani uwo arasohoka abandanya aho uwo mugabo ari kw'iriba. Murumva yuko wa mukozi wa Aburahamu yari yasigaye kw'iriba arindiriye inkuru iza kuva mu muryango wa Rebeka ngo amenye yuko ahava aronka aho arara. Labani rero yatangajwe n'ivyo uwo mugabo yari afise. Niwumve ingene vyagenze. Ku murongo wa 30 haravuga ngo yitegereje impeta na vya bindi vyo ku maboko ivyo mushiki we yari yambaye, yumvise n'amajambo mushiki we yamudondeye, ati ivyo nivyo uwo mugabo yambariye. Niko guca aja aho uwo mugabo ari, asanga agihagaze iruhande ya zangamiya kw'iriba. Uwo mubwiriza yari amaze guha impeta Rebeka n'ivyo yambara. Yaciye arindirira kw'iriba uwoza kumurongora canke kumwereka mu nzu kwa Rebeka. Niho rero Labani yaca agenda amusanga kuri rya riba. Labani abonye ivyo yari afise, yaciye abona ko ari umutunzi. Labani rero yaciye yakira uwo mugabo amushikana mu nzu. Umurongo wa 31 haravuga ngo Labani aramubwira ati ngwino uwahezagiwe n'Uhoraho, niki kigugumije ku gahinga? Ko nteguye inzu hamwe n'ahingamiya. Labani yatahuye ko hariho Imana ihoraho, umuremyi, Imana imwe ariyo yamushikanye mu nzu kwa Labani. Murongo wa 32 twumve naho ingene havuga. Nuko uwo mugabo ashika mu rugo, Labani akura ibintu ku ngamiya, atanga icarire n'ivyo kurya vy'ingamiya n'amazi y'uwo yo koga ibirenge hamwe n'abo bari kumwe. Uyo mugabo ntiyijanye, yajanye n'abandi bantu bamuherekeje, nk'uko uwu munsi mu mico yacu ata muntu yijana gusaba umugeni wenyene. Twongeye kubona kandi igikorwa co kuwozanya ibirenge nk'uko twabibonye kuri Aburahamu. Uwo mukozi yakiriwe nk'umwami hamwe n'abo bagendanye. Hano rero turabona isano iri hagati ya Kristo n'ishengero. Imvugo mfobeko dusanga mu isezerano rishasha nuko ishengero ari umugeni wa Kristo. Uwu munsi ishengero ritsindanishirizwa na Kristo, arivugira imbere y'Imana. Nk'uko uwo mukozi wa Aburahamu yagiye gukwera umugeni Isaka, niko na mpwemu w'Imana ari mw'isi kuronderera umugeni wa Kristo. Mbega woba witeguye kujana n'ishengero rya Kristo?
nuhe ubugingo bwawe Yesu Kristo ubunyene. Reka ureke gukezera mu by'iyi si, ariko umenye yuko Imana yaguteguriye kuzoba mu bugeni bwo mw'ijuru. Mugabo nahawe gufata ingingo nk'uko Rebeka yayifashe mu kwemera kwakira ujya mubwiriza wa Aburahamu, akamuzimana, akamuha amazi, agaha n'amazi ingamiya ziwe, hanyuma akabona guhabwa ingabire Isaka yari yamuzaniye. Reka tugarukirize ikigwa cacu hano uyu munsi, ariko mu cigwa kizokurikira tuzoraba ingene uwo mukozi wa Aburahamu yahavuye ashikiriza ijambo mu muryango wa Rebeka, n'inyishu yahavuye akaronka, kandi yabaye inyishu ishimishije kuko yahavuye atahukana uwo mwigeme azoba umukenyezi wa Isaka. Reka rero dusenge Imana imbere yuko dusozera, twifuza yuko wewe nanje uyu munsi twokwemera kuba muri uru rutonde rw'abemera ico Imana itubwira, kugira ngo natwe tube mu ishengero ryayo, ari ryo mugeni wa Yesu Kristo. Mana yacu y'ukwizigirwa, wabereye umwizigirwa Aburahamu n'umukozi wiwe Eliyezeri, kandi urugendo rwiwe wararutunganije, umuha kugira ikiganza ciza, uramurongora ashika mu rugo kwa Labani, ashika mu muryango wa Rebeka. Abariko nawe Mana ugirira neza uyu muntu yifuza kurongorwa nawe, kugira ngo dushobore kugenda nk'uko bibereye, kandi tuze dushike aho mpwemu yera aturongorera, tumwumvire adushikane ku bugingo budashira. Yinjize uyu muntu ariko arumviriza kino cigwa mu ishengero ryawe, kugira ngo nawe azokwinjire mu ikoraniro ry'abana b'Imana. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikigwa cacu cyo kuri uno munsi tuyigarukirije ngaha, naho ubutaha. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.